Brujamin fise story mbi ariko iyo story nyine dushaka iyo histoire ni ndende cyane. Brujamin n'abavyeyi afise no comment ariko kandi nararose hariho abitwa abavyeyi ubu sinovuga yuko atabavyeyi mfise abavyeyi ndi nabo ndi umwana w'u Burundi ariko aho inyuma hahise hari habi cyane abantu bo mbambona bakunda bikanyanka munda ndarushe ikintu kivuga ati Imana ni umuvyeyi w'ipfuvyi nanje kandi nari yo muri ico gihe rero muri ico gihe kuba ndi kuri no rugero urumva Imana yo iracinzira zayo ugashika kuco uba wipfuze je kuko Imana yubakira ku kintu ubushaka wewe aho nkomoka nsanzwe nkomoka inyanza haba hariho igikundi hari abantu z'abariringi beshi bagerageje gutera intambwe ariko bikanka bivanye nuko batari bipanze nabyo ati no man waye mukora ukutariko nyambura shaka izina siko manzi urondere nta muntu yubaka hereye kwitafari uhera ku mushinge bimpe cizero yuko yabaye indirimbo y'umugisha kuko hajya utifuza ikintu cyawe me kiba cyabuminze man imaze kuba ushobora kuyikura ko ukayishira ku ntuzeye kuri page yawe y'uwundi muntu ni kuvuga uwo muntu aba yakunze igikorwa cyawe akaciyitirira niwe no kuryama kare cy'ubusingo birananiye kandi nari nararahiye. Hello everybody, what's popping out today? I go by the name Extreme, but I'm Homeboys Camera the Fanboy. Nimburi mushasha kuri BITV, gira subscribe kuri YouTube channel yacu ni BITV, gena Instagram ni BITV, TikTok ni BITV, Facebook page hose turahari ni BITV. Umutumire muko muramubona sijambere aje muri BITV, sijambere abonekanye kuri eka zacu, cyane sijambere umvikanye kuri mikro zacu. Ni Brujamin. Arutse ko dindirimbo yitwa Ndananiwe. Ni indirimbo kimoto bushasha, indirimbo imeze neza. Ndabatumira kuja kureba ku rubuga rwa YouTube andika Ndananiwe ya Brujamin. Indirimbo cibona, indirimbo ifise amasanamu meza, indirimbo iryoshe cyane nta muntu numwe atoyikunda, nta kintu na kimwe cyo tumutayikunda. Reka ndamuramutse nabaramutse hama tubandanye. Bro, meze neza? Meze neza grand frère. You looking good. Thank you. Ndamutse bakunzi ba BIT. Bakunzi ba BIT. Ndamukije nditwa Brujamin, ndi murimvyi w'u Burundi. Ndabaramukije. Ndashimye cyane ukuntu muza kunyakira na cyane muze kumbabarira mu nyifato mu mvugo kuko nta udakosha. Okay, Brujamin. Indirimbo ni Ndananiwe. Niyo twaje ko uno munsi. Ndananiwe byavuye he? Bivuye kuki? Kweri iki Ndananiwe? Ndananiwe indirimbo Ndananiwe is my story. No muntu ashobora kuba aba yarabaye mu rukundo cyangwa ari single igihe kitari gito hanyuma ukacuvuga ati men ndananiwe kandondere naje ndabe ko noronka umu baby Ndananiwe. Let's go. Twagiye kuri Ndananiwe. Dowe yingerageza bikanka gufata nkaripfana mu rukundo nkigira umusita ivyo rukundo nkabitayo we abantu bo mbambona bakunda bikanyanka munda ndarushe ndaniwe no kuryama kare cy'ubusingo birananiye kandi nari nararahiye nyeneye muga bagende kuyikurikirana ku mbuga zanje bandika Brujamin official hose nuko nyene Facebook Twitter ariyo X ni mazina yawe X na YouTube
bashaka kuyironka n'indimbo nziza twagerageje ukwitanga kugira natwe turaho two kwishikana ya kandi atara twebwe twenyene ntikoshobora tutumira abakurikirana BATV ko bashobora kudukurikirana bakadushigikira na cyane cyane yuko birusha utamba wirorera merci ni Brujaman indirimbo yitwa Ndananiwe indirimbo Ndananiwe mu masanamu harimo ibibanza bigiye bitandukanye ubona ko ari kureye ngahe Bujumbura Brujaman video wayikuriye mu bibanza ibihe nibihe cyane cyane ko tubona hari abantu usanga ariko barakubaza ahantu ni mu Burundi kubera ubwiza bwaho abantu bagacibaza ahantu ho bari nko muri Swiss na cyane Uburundi ni bwiza man Uburundi ni bwiza Uburundi burimo ibibanza by'iratiro twagerageje gutembera impande zitandukanye muri bwa buryo bwo guteza imbere n'abantu usanga bari hanze bashobora kuza kuvizita Uburundi birashoboka ukaba uri hanze urashobora kuza kuvizita Uburundi bufise ibibanza byinshi by'iratiro twaragiye Nyanza Lake turagenda Mawimbi turagenda Cibitoki ariyo twamaririye ngahe town ni Bujumbura twaragerageje ko bishoboka kose kugira twerekane ubwiza bw'u Burundi na cyane turiho kugira du present Burundi indirimbo abantu bayakiriye gute kuva uyisohoye gushika no mwanya man naravye ntuzeye ku mbuga Bifesi niyo yanditse ati ngo ntimusohore kuko M23 yasohoye album ariko nta mpamvu yo gusohora kuko igikorwa cyiza ntikibikwa yari wo mwanya mwiza abantu bayakiriye neza bariko barayikurikirana ku bwishi nanje biriko birankora ko kabisa biriko biranshimisha biriko birankora ko niho kanya keza ko guhamagarira abakunzi b'umuziki ndundi birukire cyane ku rubuga rwa Brujaman kuri YouTube bafyonde subscribers basharinge ma comment mesh yakaga muzamushigikiye uratubwiye ko abantu bari ko barayakira neza abantu baravuga ngo nta nyambi buragahonze mugaba Jesse kuri jewe na ikintu agomba gushikako nta feedback mbi uraronka ku ndirimbo yawe bakakubwira ati iyi ndirimbo je ntiyangyoheye akaba nk'umuntu agucinira ugerageza kuraba naje ndiyakira banyakira kuko ugerageje kuraba narabonye nta mugenzi wacu umugram umuziki Diwan adushigikira ba Estanish barapostinze urumva n'abafana abakunzi b'umuziki ndundi baranyeretse urukundo ni iby'agaciro cyane n'abantu b'agaciro mu mutima wanjye kugeza ubu nta muntu aragaye indirimbo yawe mbona aho ndabona vraiment ariko kireke wewe sinzi bro you know ko indirimbo je yawe indirimbo narayigaye ntituba turiko turaganira merci beaucoup grand frère yawe indirimbo narayigaye dore kuvuga ati wari kumbwira nkaca avuga ati bro nta mwanya mfise ni byiza cyane na cyane ndabashimira muri abantu b'agaciro kunyumvira ko hariho benshi mushobora kwiyumvira ko asante touche mon cœur Chigisiguriki Chigisiguriki Arakantu herejeko Arakantu waroherejeko touche mon cœur narenze uvuze ari indirimbo yawe nshiye nibuka uririmba ibintu vy'iki Espanyol Juro nivyo narenze kuvuze bene bijya biririmba ugerageje kuraba ndi wa muntu ngerageza kwidandaza impande zose narashoboye kuririmba igifaransa nashobora kuririmba ikiespanyol kivanze n'igiportugal nashobora kuririmba igiswahili ndashobora kuririmba ikirundi nubwo atawo bishobora byose mugabo turagerageza turiho kugira tugerageze Brujaman ngerageje kuraba urumwe mu baririmbyi bakiriko baradoga bacirondeza ariko uravye ibikorwa ukora ni bikorwa umenga nyene
waramaze kugera imbere Yeah. ukora amavideo afise quality nk'ayabandi baririmbyi tubona bakuze bakora Yeah. ukora ibintu novuga biri professionnel. Yeah. Ndagomba kumenya Yeah. Benjamin twagiye tumubona nk'umuririmbyi Yeah. ntituzi nko kuri kahise kiwe Yeah. nk'akarorero ndagwa nk'akarorero nko kuri Kiriko. Yeah. Kiriko turazi yahoze ari umwana wo mibarabara n'umuntu yaduze twese turorera arabo mustari twese tubona. Alvin Smith n'umuntu yaduze twese turorera apambaye twese tubona gushika kuva kuri video ntoyi gushika kuri video Yeah. ikuze. Mugabo Benjamin twagiye tumubona kuri video nyene Yeah. ikuze. Ndagomba kumenya Yeah. kahise ka Benjamin kameze gute mu bwana bwiwe byari bimeze gute gushika kuri no saha amaze kugera ku biki n'ibiki? Bo Benjamin urugendo rwe ni rurerure cyane pe. No bivuga sinoheraho nabihera. Ariko Imana ihezagira uwagowe man. Imana ihezagira uwagowe kandi Benjamin fise story mbi ariko iyo story nyine yo dushaka iyo histoire ni ndende cyane. Ni urugendo tubwire ku muriri ugerageje kuraba jewe ni jewe nyene ni jewe nyene mu gukura kwanje kose ndaruye nyene muri ko muraraba urumva umuntu akuze ari wenyene biba bigoye cyane twarahasorenze. Benjamin n'abavyeyi afise no comment ariko kandi nararose hariho abitwa abavyeyi ubu sinovuga yuko atabavyeyi mfise abavyeyi ndi nabo ndi umwana w'u Burundi ariko aho inyuma hahise hari habi cyane aya nyuma hahise hari habi cyane bice bigenda gutugira Benjamin agire kuri urwo rwego rwo kubona akora ama video arimwo amafaranga imiliyoni byose ubwo rwego yarushitse ko gute. Hari ikintu jewe nkunda kuba ndiyumvira ntavuga ati uko nukuri you know ikintu kivuga ati Imana ni umuvyeyi w'ipfuvyi nanje kandi nari yo muri ico gihe rero muri ico gihe kuba ndi kuri no rugero urumva Imana yo iracinzira zayo ugashika kuco uba wipfuze je kuko Imana yubakira ku kintu ubushaka wewe nyamba ushaka kuba umu artist big artist Imana icyubakira kuko nyene urumva muri ico gihe rero je ntibintangaza kuko urabona ushigikiwe n'Imana mani ntasa n'ushigikiwe n'umuntu byose birikora mani turi muri vya bihe dufate shoye kukubwira yego sindashika mugabo turi muri vya bihe twahoze twipfuza kuva kera kuko je ndavuga ati sishobora gukora muziki subiye inyuma gatoyi aho nkomoka nsanzwe nkomoka inyanza haba hariho igikundi hari abantu z'abaririmbyi benshi bagerageje gutera intambwe ariko bikanka bivanye nuko batari bipanze nabyo ati no man waye mukora ukutariko nyambura shaka izina siko manzi urondere nta muntu yubaka hereye kwitafari uhera ku mushinge manzi urondere umushinge umaze kuwuronka rero shira kwitafari sino kwishira hejuru naje ntaho ndashika umugabo jewe naje agashinge ndamaze kugataba urumva rero muri ico gihe nico gituma ngaragara muri utwo duke Benjamin kuri tubwira byinshi ku buzima bwawe ariko jewe ahanini aho nagomba gushika kuva muri bwa buzima bugoye gushika Benjamin atangura umuziki niyo ngomba kumva uburyo buzima bugoye kugira utangure umuziki kugira utangure no gushinga uwo mushinge uburyo buzima bugoye wabuvuyemo gute muratangura gukora umuziki nka Benjamin? Ubuzima bugoye ugerageje kuraba jewe ndoshobora kuvuga ko ndi young hustler
mani jewe ikintu cyo kurondera ndakirondera hariho hose kugira ashika ku ntego zanje. Umwasi wanje si ujya ntuka, umwasi wanje nuwuntangirira inzira y'ukuronka. Ya rero nico gituma usanga ntabwo ndarose, ahubwo ndiko ndarondera kuronka. Kandi nubwo noronka noshaka kunguka. Urumva nivyo ndiko ndataba. Rero mu buzima naciyemwo kugira nshike ngaha, bavuga ati bana abantu ibintu biraza. Ya mfise abantu, mfise family, ariho mwebwe mushobora kunyumvira ko mukantumira. Ndafise abantu nshobora kuvuga ati mbo guys jewe ndafise igikorwa ni mu nterere nsohore, akanterera ntasohora. Ya urumva nico gituma niho ngaha kubw'abantu, sindiho kubwaje. Ya garuka gato ku ndirimbo ndananiwe. Ya ndananiwe. Ndananiwe manze subire kandi gutumira abariko baradukurikirana mugende kureba kuri YouTube channel. Ni indirimbo nshasha, nubwo turiko turaja mu zindi nkuru ikiganiro kameme, mugabo indirimbo twaje ko ni ndananiwe. Mugende muyirabe, mubandanye muyisharinga, mugire comment, mumuduze na Brujamene nkuko mwabikorera abandi baririmbye, nawe mwobimukorera. Ego ku ndirimbo ndananiwe. Indirimbo ndananiwe ari aho nariko ndatembera kuri YouTube. Mbona hari abandi bantu baba barayisizeko. Ndaraba neza mbona koko nivyo. Ivyo bintu nk'umuririmbyi iyo ubibonye ku ndirimbo yawe bihora bigenda gute, uhora wiyumva gute, utegekanya gukora iki kugira ngo indirimbo yawe igume iwawe nyene bisubire ku murongo? Mbo iri ku murongo, ahubwo binyereka yuko ibikorwa nkora hari haba bigoma. Hari ababyifuza. Rero nico gituma nzogerageza kuvugana abarongoye YouTube bashobore kuyibloka y'ijya ndirimbo. Nta kibazo kuko YouTube yanje irakingiye. Urumva bimpe icyizero yuko yabaye indirimbo y'umugisha. Kuko hajya utifuza ikintu cyawe me kiba cyabuminze man. Imaze kuba ushobora kuyikura ko ukayishira ku ntuzeye kuri page yawe y'uwundi muntu, ni kuvuga uwo muntu aba yakunze igikorwa cyawe akaciyitirira. Urumva ni ikintu cyiza cyane. Na cyane cyane je ndiko ndahaguruka ntacyo bintwaye, ariko kandi iyo nshigikira mu bundi buryo atamaje kuyikura ko yashobora gusharinga ku bagenzi biwe, yashobora kundonda tukayaga tukamenyana. Okay, Brujamene, uriko uratubwira ko utarashika mu muziki. Ndagomba kumenya Brujamene abayifuza gushika hehe? Nkoze ku mutima mutamba. Tubwire. Aho nifuza gushika saa kweli. Si muri kino kibanza. Si muri kino kibanza ugerageje kuraba ndi wa muntu mfise indoto bavuza ibisazi. Zibisazi kweli bana. Brujamene na cyane cyane ndi wa muririmbyi ntanguye kandi ifise brand Bless Africa. Urumva iyo ni vision yonye niyo. Bless Africa irashobora kuba company ikomeye ushobora guhiganisha hanze nunga mu gihugu. Irashobora na cyane cyane ngerageje nakwibuke yuko hariho n'abantu usanga bari muri America, bari muri Norvege, bari Australia, bansaba komande y'imipira ya Bless Africa. Urumva ni support. Urumva ndi wa mwana kabisa ndiko ndagerageza kwirondera mu buryo bwose. Bless Africa ndayifuza ko ibintu binini cyane bikomeye imwe izongira wundi yifuza kuba nta muririmbyi international. Urumva pana wonga mu Burundi. Ariko kandi
Bless Africa je ndayizi Bless Africa nanatumira abantu bariko badukurikirana Bless Africa ni brand nziza mureke kuja gushuhira Gucci mureke kuja gushuhira Louis V turafise nga ama brand meza natwe twokwambara tukabego ndabatumira mu rondere Brojaman ngambare Bless Africa ngambare Bless Africa kabisa kubera ni navuga ko ari evre y'umurundi rero tuba dukwiye gushigikira ivy'iwacu mu Burundi ndagomba kumenya rero kuri Brojaman ukora umuziki ukaba ufise na brand iyo Bless Africa ifitanye isano irihe n'umuziki Brojaman ariko arakora Bless Africa ugerageje kuraba ni ikintu ndiko ndategura kizoba kirimo fashion kizoba kirimo imana urumva niza ndoto ariko rambarira kirimo fashion kirimo studio kirimo ibintu byinshi cyane bitandukanye ku buryo nk'ikintu uzoshobora gushikako cyangwe washobora kuba uri umu boss tukashayinga ntakubera brand ambassador cyangwe tugagira collaboration ya Bless Africa ugashizana imitahe hanyuma naje ntabivyaza umusaruro byose birashoboka so warumbajije ati ni giki ibyo nagomba kumva navyumvise donc numvise harimo studio umva ko Bless Africa ashobora guhurira n'umuziki wawe iri connection ntuze n'umuziki Bless Africa rero Bless Africa ishobora kuba irimo studio niki kintu gituma Brojaman yifuza ko muri Bless Africa hoja mu studio donc ni fashion ni ibintu byinshi dusiguriye niki kintu gituma Brojaman yumva ko yoshora kugira studio nawe ne yiwiwe ubwite nko muri Remvs ko ari abaririmbyi benshi tuzi bafise amahera menshi mugabo nubu adashobora kuvuga ati je ndagize studio yiwanje ugasanga araja mu studio y'abandi bantu mugasanga na studio bafise mugabo nka Brojaman niki kintu nyamukuru avuga ati je negezwa kugira studio yiwanje icyambere nshobora kugusigurira Brojaman cyo gisobanura Brojaman gisobanura umuhungu afise ukuboko ko gufasha kwa nyako muri ivyo byose nokora ndazi ko hariho bene wacu baba bashoboye kubikora ariko muri iyo ntuzeye tubashobora gufashanya urumva ivyo bibayeho studio ibayeho babatoye banje batarishikana kure bazoshobora kuza nabo baririmbe bamenyekanisha Burundi na cyane ko tuye ko turagwanira igihugu merci Brojaman ndagomba utubwire akajambo kanyuma nuko bokwihutira cyane ariko naguciriyemo gatoyi ugomba kumuririmbira ari international ugomba kumuririmbira ari international la fois passée harabaye Truth Awards biravugwa cyane abarundi bariko baridoga bavuga bati mbega kubera kata murundi yagiye ashoboye gutumirwamo ugerageje kuraba man sino musi Burundi ugerageje kuraba Burundi hari ukuntu ikata y'u Burundi ayindi image ivyo natwe ntugwaruka nivyo dukwiye guhindura tubicishije muri uno muziki nyene kuko umuririmbyi no mu rushengero man mu rushengero ubutumwa ntibushaka kuryoha atariho umuririmbyi no mu gihugu rero bategeze kumenya yuko umurundi wese ategeze kumenya yuko ata muziki ata kintu kiharanisha Burundi kujya kwa Francine Niyonsaba Francine Niyonsaba ni brand ikomeye nko mu gihugu dushaka kwishimira so igihugu rero ata muririmbyi igihugu ntikishobora kumenyekana nico gituma karakamo keza nubwo ushobora gusanga ndiko je mu byiyumviro binkuriye kandi hari bakuru banje ariko nka wewe ubonaho bibaze bandi bakuru banje please ndagusavye ibyo byiyumviro birandengejewe akajambo kanyuma nuko no bahamagarira bankwirikirane banyandike mu gitabo cy'abaririmbyi b'umuziki ndundi kandi abana bandabigiza cyane yego banyizere
bamaze kunyizera nanje nzokwiyumva ko nshoboye ivyo nipfuza kandi bizobandanya neza nukuri kandi mbandanya ndabashimira abantu muri ko muramba hafi na cyane shimira kuva kuri producer yakoze indirimbo 50 Faba ndamushimira cyane ntashimira Gigabit Bani twakoranye neza cyane abo bantu bakoze amasanamu meza nibo batumye ndaha ndibaza rero ndabashimiye cyane shimira n'abakunzi b'umuziki Indundi n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi bari hanze y'u Burundi ndabashimiye cyane kabisa subira bagi ariko wibagiye kubatumirira kandi babandanye bayiraba ego babandanye bankurikirana kuri YouTube nditwa Brujaman official nireba kurikirana kuri YouTube gusa ndananiwe by Brujaman ikinyaruka kwihuta nizo ubwa mbere bagukurikirane kuri YouTube honyene YouTube TikTok ni Brujaman IG nuko nyene X nuko nyene ni Brujaman indekant Audio Mac Bonpré nuko nyene hose ndiyo nta namwe ntarashika jewe hasigaye gusa nakire dusire kandi dusezere kuri ndanani abantu bumviye kwindira biryoshe twongere dowe yingerageza bikanka gufata nkaripfana mu rukundo nkigira umusitari iby'urukundo nkabitayo Bombo Clat bakuzo BTV nari kubona Brujaman muri ko muramumva afite indirimbo shasha yitwa ndananiwe nibaza ko twabanye neza Brujaman wakoze kutsa ndabashimira cyane ikindi ndabibucya amura agaciro mu mutima wanje men bakuzo BTV ndabizi ko dufise services zigiye zitandukanye turafise photography videography turafise graphic design ko umuntu wese afise imanzi zigiye zitandukanye arahawe ikaze muri BTV tumuhe ibintu bifise quality imeze neza amafoto n'amavideo turabakunda cyane ciao